bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese Vibes TV ukwemera kujana ubuzima ndabaramukije ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'umumwe wese ahaherereye ku mpande zose z'isi aha muri ni kuri Axia Vibes TV dufise no munsi abatumire ariko imbere y'uko tuganira ku cyatuzanye uyu munsi nshaka kubibutsa yuko mufyonda kuri sabone kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe cya Axia Vibes TV kibacika mugume muri ku mwanya uko tubivuga muri no mesi ururimi rugezweho none bakunzi ba Axia Vibes TV uno munsi tuje kubaganiriza ku munsi mukuru twita ngo w'abakenyezi umunsi mukuru uhimbazwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uko umwaka utashe none turi kumwe n'abashingantahe n'abapfasoni uburyo ni bafuganje ndashaka ndabasabe bidondore mpereye kuri jewe ni Akimana Ani sanzwe n'umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV nanje ni Nemeyimana Jean d'Arc umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV Josiane Manariyo umukutsa kivi kuri Axia Vibes TV ni Olivier Ntwari ndabaramukije mwese ni Mama Nyishu mwiriwe mwaramutse mwese aherereye murakoze cyane batumire kutwidondora uno munsi murabona ko twatewe iteka n'umushima kandi mu minsi mikuru mu biganiro nk'ibi by'abakenyezi tuvuga iminsi mikuru ijanye n'abakenyezi kenshi dusanga turi twebwe abakenyezi twe tubavuga iby'iwacu by'abakenyezi abagabo nabo baradushigikira baraba hafi yacu kandi turakenera kumva leur avis opinion yabo kuri uno munsi mukuru none abakenyezi beza duhereye kuri Mama Nyishu uno munsi mukuru w'abakenyezi watanguye ryari mbanje gusaba imbabazi ko bambajije ngo umunsi mukuru watanguye ryari bimeze gute simpamvu ndabidondora neza byose cyane mu gihugu cyacu kubera ko uhereye hano iwacu wahereye no muri Afurika kandi urumva nase ko mava asanga nabeshi murabona simfise umutwe wo kuburuka niyo byavuye nibaza ko muranyihanganira tubisome gato itunyarutsa ariko kandi tuvuga ngo uyu munsi mukuru ugira ururimi biragoye guhindura ururimi mu rundi rurimi kenshi bavuga ngo umunsi mpuzamakungu bavuga ngo ni umunsi mukuru w'abakenyezi ariko si ni journée internationale de la droit des femmes donc droit des femmes biratandukanye n'umunsi mukuru w'abakenyezi urumva ni kanuni ko tudahora twesisa droit des femmes ako niko nashatse ko mbega umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi agateka tuvuga agateka mu gateka k'umukenyezi ntitubwira agateka gatoya ego tugire ku muri ego reka rero tunyarutse ngende bivugwa la journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars trouve ses origines dans les luttes ouvrières et féministes du début du XXe siècle principalement en Europe et aux États-Unis murumva yuko utatanguriye hano iwacu watanguriye muri leta zunze ubumwe za Iburaya watanguriye mu bihugu by'Iburayi no muri leta zunze ubumwe za Amerika sindabisoma byose kubera umwanya ducire ku mayanya baratubwira rero ngo yuko ngo à la fin du 11e siècle au début du 20e ngo les femmes commencent à se mobiliser pour de meilleures conditions de travail, de droit de vote et d'égalité de sexe. En 1908, une grande grève de femmes ouvrières des femmes ouvrières abakozi bari abakenyezi bose abakenyezi ouvrières b'abakozi usanga bakora nko mu ma-industrie kandi ubuzi buto buto nibaza ko abakenyezi bari bamaze gushika hejuru ngira ngo atari bo bahagurutse ngo bagire usanga n'abari bahari n'abari bahari abandi bagwana agateka ego ngo revendique de meilleures conditions de travail et de droit de vote acawa kera ntibatora kandi bari bakorera mu kandi no gukora nibaza ko batari bafite uburenganzira burengira ugasanga bakumara bawuvriye bakumara yakoze oya cyangwa shanga rega nibaza ko bidasigura yuko atabawuvriye bari bahari nibaza ko abawuvriye bari bahari mugabo batari dans les mêmes conditions basanga ibijanye n'amasaha y'akazi ibijanye n'akaruhuko ibijanye n'iki usanga bimeze cyo kimwe ku bagore no ku bagabo en 1908 une grande grève de femmes ouvrières à New York revendique de meilleures conditions de travail
et de droit de vote, Ottawa Conférence internationale socialiste des femmes en 1910. Lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, la militante Clara Zek propose l'instauration d'une journée dédiée aux droits des femmes, sans fixer de date précise. L'objectif est de promouvoir le suffrage féminin et l'égalité des droits. La première célébration en 1911 est célébrée pour la première fois en Autriche, Allemagne, Danemark et Suisse, avec des manifestations ressemblant des milliers de personnes. 8 mars est la révolution russe en 1917. Le 8 mars 1917, une grève des ouvrières éclate à Petrograd contre la guerre et la famine. Cet événement contribue au déclenchement de la révolution russe. Plus tard, l'ISS officialise alors le 8 mars comme une fête nationale. bwa mbere baragira ayo manifestation n'abitariki bayitoye uwo munsi iyo grève plus tard alors officialise le 8 mars comme la journée internationale des droits des femmes, encourageant tous les pays à la célébrer. Aujourd'hui, cette journée est l'occasion de faire le bilan sur les avancées en matière de droits de femmes, mais aussi de rappeler les inégalités persistantes. Des manifestations, débats et événements sont organisés dans le monde entier pour promouvoir l'égalité de sexe et dénoncer les discriminations. Le 8 mars n'est donc pas une simple fête. Le 8 mars n'est donc pas une simple fête, mais une journée de lutte pour les droits, la justice et l'égalité entre les femmes et les hommes. urakoze cyane mama nyishu bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe mutumva ururimi rw'igifaransa turashobora kubacira ku mayange ibyavuzwe mama nyishu biragerageza mu kirundi ku mayange nyene mayange cyane mwumvise yuko bitahereye iwacu byahereye mu bihugu by'Uburayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi byahereye ku bamama abakozi abakobwa n'abamama abo twokwita nyene babakozi bato bato ko aribo bagize iyo grève mugabo bashaka guharanira imyiyerekano mugabo ahanini baharanira agateka kabo mu bijanye no kuringanishwa ngira ngo by'akazi hanyuma uwo munsi n'agateka ko gutora yego hama uwo munsi mugabo byari tariki 8 nkuko twaba twari ko turavyibaza ariko uwo munsi w'itariki 8 waje mu nyuma y'izindi nama zimaze gukora yego bakatwibutsa rero yuko uwo munsi cyane ko rero ndashaka nanje nari bakubwira bisivye nibuka uwo munsi ni umunsi mukuru si umunsi mukuru usanzwe kurya tubigenza kandi si umunsi mukuru w'umukenyezi si umunsi mukuru w'abamama oya ni umunsi mukuru wo kuraba mbega kagateka k'umukenyezi mbega bigeze abakenyezi b'imbere yacu baharanira twebwe buno munsi tukagejeje tugaharanira ngabaze cyane ngo mugabe Josiane akantu ko turasomesha ibitenge turiruka mu bataye Josiane gerageje Josiane uno munsi uwo munsi mukuru turumvise mama nyinshi byadusomeye bahejeje bavuga bati si umunsi mukuru usanzwe ni umunsi mukuru wo kwirimbura tukaraba abakenyezi baduharanira ku gateka aho twebwe no munsi tubigejeje wowe uno munsi ubona bigeze uravye ukuntu twe tubihimbaza uno munsi ubona bigeze bambajije ikibazo gikomeye cyane bwa mbere na mbere nuko agateka k'umukenyezi aho byari kiriya gihe hariho intambwe ngabo ntiturashe sishatse kuzivuga zose hariho intambwe kamera kubera uno munsi twese turaja mu ishuri no munsi mu kwafisha amanota ntibahera ku bahungu hama ku bakobwa baratuvanga twese
nagira ndabibutse ko jewe niga primaire hariho ngo ku bahungu no ku bakobwa sinzi ni Bujumbura ko byarahamwe bwa ruguru haba hariho ngo ku bahungu no ku bakobwa none les droits ku bahungu z'abari zimwe no ku bakobwa deja z'abari zimwe mugabo deja kubona hari aho hitwa ku bahungu no ku bakobwa yari discrimination bari gutandukana mu buno munsi hari primaire hari muri ya mbere ni ya kabiri nyakiri abahungu n'abakobwa bose baravangana ibyo ni terambere hama no muri kaminuza twese turajayo kandi mu bisata byose turajayo haracyansigaye akantu rero ko kubahura umwana w'umukobwa ko adatinya ngo kwijya gisata n'icy'abahungu iya gisata n'icy'abakobwa gutwara ubu twese turatwara mugabo naho haracyansigaye akantu ndakadudurire kirazira ko mu n'umugore atwaye mubanze muyumvire uyaharonse kubera mugabo Josiane ntaguciriyemo turi kuri ivyo nyene byo gutwara hari gihe bavuga ati abakenyezi ni munze muyamamariza no post ugasanga ntibaje sinzi ngana nico nyene urumva ugiye kwiyamamaza gati ngera yishize hejuru turazi ngana zo haro bose bazi yuko hari ikindi kibuzi kuba watanze kugira ngo uronke post kandi byari ibintu bisanzwe washaka bari n'umugabo wawe yagutanze reka ashaka gutanga izina ati ni mu muhe madamu mugabo bariya ngo yo ukuntu bahashika turabizi niyo rero ngorane aha mu Burundi ndasabye ako kantu abagore b'ubwenge barahari abagore bashoboye barahari bakora ibintu by'iteka ntimuze murabifatanya rero nico baronse mugifatanya nuko ari abagore urakoze cyane madame Jeanne tukiri kuri ako kantu numva no kavuga nk'abakiriya ufite turiko turasoma kijya kintu cavuze ngo c'était une manifestation de la classe des ouvriers sivyo turiko turaraba uno munsi aho bigeze jewe burya ariko ndavyiyumviye abivuze neza jo ati twashushe turiko turashonesha kandi vraiment mwibarabara vraiment muravyibwira ko rero wimaze uyu mushinga naye yateye iteka ava bitubwiye ariko naciye niyumvira mbega none ya classe ouvrier ubwo yoyo iribukwa cyane yoyo iribuka no umva yibukwe nayo rega ibanza nibijya yavuze sivyo yavuze ati turatinya kwiyamamaza kubera yuko dutinya nyene kwako sivyo nonesha wa mu classe ouvrier sivyo yo hava yibuka kandi ahubwo na twebwe nyene les femmes twitinya no twategerezwa ahubwo kwibuka igituma Louis Mars yarabaye sivyo na cyane cyane ko twebwe nkuko yabivuze n'abasi turaje mu shuri turagira gute mugabo si twese urumva turafise classe ouvrière ngaha mu Burundi est-ce que ijya classe ouvrière Louis Mars yo yibuka aho no diceri ego reka tubaze madame Jeanne nawe uno munsi ukuhimbazwa par ivyo mama nyishu yatubwiye wowe ubibona bon jewe nyene baye butangare numvise ngena mama nyisha bivuze ko Jesu uko nahora ndabifata jewe numvise bavuga igihe ntangura kuvyumva nari nubatse uwo mwaka nubatse muri mu 12 hama Louis Mars abakenyezi twarakaguma pe akavuya umva ko kaguma turasonesha ibitenge bisa amamodeli amwe hama turarondera ahantu heza turagenda nari nagiriwe n'Imana njana n'abakenyezi bafise amafaranga sinari muri iyo classe ouvrière bavuze bari abafasoni bafise amafaranga cyane mufise amafaranga ego turagenda turaca kuri plage turagenda turafungura turanywa hama turatamba bien mu majambo rero baguma bavuga naho je ntayavuze bavuga ati uno munsi baraza guteka uno munsi baraza kuraba abana uno munsi twebwe kandi na jewe nabivuga nti ko nabaye umugore asho no munsi kabisa n'umunsi wanje urumva rero ubunye nagerageje gukurikirana ariko arasoma ndumva iyo byavuye ariko n'ubu sinja kureye ubu erega n'umunsi mukuru naho mwavuze ngo si umunsi mukuru w'abamama si umunsi mukuru wo kurya kandi ko twavuye muri biriya kwa kundi twafatwa kera kwa kundi twafatwa k'umukobwa no gukora ibikorwa muhira abahungu bagende ku ishure bahora ivyo baje kwiga je ndibuka hari ya ruguru wacu twese tuvuka ruguru mu vuki Bujumbura ntavyo mwabonye cyane mugabo ruguru hateye nk'ingorane ituma hariho umwana hibishuru wa mbere y'abamukobwa umwana avutse umukobwa yatanguye ko yacaza guhekanya nakaja kurima umukobwa yabahevye uko usiko bikimeze
ubunye baragwana bakarondera ukundi biyungunganya mbwa ntibisigura ngo umukobwa bashaka umuhira ngo akinyizwe kera bakubona ko umuntu ikidandazwa umuntu azokosha gusa atari uzomarira umuryango nabo bantu uzoja kuvyara uzoja kubavyarira hariya mu zindi ngo zahariya kure umva we ntibabana kusideri wavyaye abakobwa kabisa ukabavyara niyo ko buko mwariru araje kumponereza umuryango arahoneje umuhungu wanjye none kubera ko no munsi kw'ivyo byose byahavuye uwo munsi umaze kugera kubera kimwe mu kuba mukondana ngo ntitwihagarara ko ntituryohe babo je n'ubumuntu ahubwo murabinyibukije nyanje ukirondera oya madame Jeanne twavuze ko tutoryoherwa twavuze ko tutohagararira navuze ngo sukurya sukuye gusa ubundi no kuma gusa ubundi Jeanne ubundi ntiyariyo objectif siyo yariyo ntumbero ya mbere umuntu ujya mu kenyezi yagwaniriye uyu munsi gushikaho uba proclamé international burya iyo siyo yariyo ntumbero yarafite jewe rero aho nababariye nibyo twarateye intambwe sivyo kandi n'ukuri reka tuvugane ukuri reka tuje no muri Bibiliya kera Yesu ataraza ngo baharura abagabo n'abahungu n'abandi 5,000 yagaburira mona ajya nta mugore n'umwana n'umwe bari ayo cyaba nk'ibihumbi 5 n'abagore n'abana oya ntibarimo oya ubwo bavuga ngo oya nibyo ndakubwiye ukuvuga umugore turetse n'ibi byo mwisi nukuri na Kristaje hariho ukundi kuntu umugore nawe yagaragaye sivyo ariko jewe aho naciye ngirira ikibazo mbega kujya muntu yagwanye iyo ntambara nabagiye abantu bahagurutse c'était la classe ouvrière none wa mugore uyu munsi amaze novuga ni kuva ko iyo ngogo amaze kwikukira est-ce que ari conscient yiyo byavuye nivyo rero tugirira aribuka urumva jewe nico kibazo naciye ngira kuko urumva natwe Olivier yakubwira ati bafise amahe ibyo byose nanjye sinaje muri classe yanyu nanjye ndafise umuntu nk'umuvrier ego muhira est-ce que ujya muvrier w'Imars est-ce que ndamwibuka niho kabazo nariko ndagira tureka abandi est-ce que ujya muvrier w'Imars est-ce que conscience yanjye irabira ati byo byose nanjye ndafise umuntu mu nzu wategeza akagatenge nanjye kumuha agapande cyane niba jewe nagiye kwicara cyangwa niba nagiye kwicara uwo munsi mama wanje kubera atari mabuja tutojana kwicara kiri garden par exemple mugabo nanje ntayenda mugurira agafanta kubera ko uwo munsi kameme umunsi wacu aho niho nagiriye nanje cendagira akabazo cyanavuga none ya droit de la femme vy'ukuri idohava dusanga ahubwo muri no misi twebwe nyene les femmes hari habo turiko turakinye kuko hariho abagore ntazofasha wa mukobwa ntazomuraba n'ikintu na kimwe byose naho vyozigira amutumye kwiboti azogaruka cyamwaza ngo urabona ingene wanzigira iki donc niyo conscience na change kugira innovation si kiryoha turimo est-ce que vy'ukuri vraiment nous sommes conscients ko ujya munsi hariho abahuharani kandi hariho intumbero ego no kuri Emeline arakoze cyane nk'ubu jewe Action Vibe TV iragahoraho kubera kuyumviriza kwayo iragutuma ari ikindi kintu gusigira nk'ubu jewe ikintu isigiye kiye nirimbura mbega iziro w'Imars zose maze kugira kuva n'ububatsi wa mukobwa tubana mu nzafasha abana sindigera ndamwibuka cyagenda musohokana oyo kuri je sana ndamutwara none numa namuhaye wakajya kwimenya bimaye ko nawe ndamwibuka nk'uwaharaniwe kuri uwo munsi yego kandi nibaza ko n'abandi bavyumvirije nabone bitabuze ico biza kubasigira ego cyane bakunzi ba Action Vibes TV murumva ivyiyumviro bitomoye by'abana bafasoni none ko twateye technology tukaronka umushinga ntahe Olivier uno munsi wewe twumvise mama nyishu ingene yawutubiye historique yaho uri aho uhora ubona ingene uhimbatswe wewe ico bivuga ko niki murakoze kuri ico kibazo novuga nti abawutanguje baharanira agateka k'umukenyezi bo bari mu nzira nziza aco yabeshewe bari mu nzira nziza no munsi ugiye kubiraba hari aho umenga nyene kwikukira dukoresha icyo jambo nyene umenga nyene umunsi wo kwikukira umunsi kwigaranzura sindacumba neza kuko novuga kwikukira novuga kurengera kwiganzura rero uno munsi hariho abagore nyene urakeye tuvyereka ntega ntibigoye tuzogende mu
gisagara uzosanga nyene nkuko bavuga ati uyu munsi ni gwacu. Ikimaze kugaragara nuko umenga n'umunsi wo kwiganza rero nkoresha iryo jambo, umunsi wo kwiganza no munsi nkuko mwari maze bivuga, no munsi arateka adatetse biramusha. Hano yari yabivuze ati twebwe twamerewe neza, no munsi adahetse umwana biramuraba nawe nyene twaramubyaranye amuheke, ngira mwarabibonye ku dustati bamwe tufata no bamaze kugira na simulation n'umwana mu mugongo ati no munsi ni rowiti abagabo byose ari imbere. Ivyo rero biramaze gushikanibaza ko bimaze kugaragara aho mubaye, novuga nti harimo kurenga karindwi, harimo kurenga karindwi. Ubundi umunsi ntabwo wari mubi, ubwo biramaze kugaragara yuko harimo kurenga. Uko turiko turabihimbaza si kumwe nuko byari siko byategerezwa, kuko si inkuru gusa hamwe muramaze kubona umwana uramuta akagenda atarime, none umaze guta umwana wabyaye nawe watari uwo wabyaye ureze, none wumva wumva ko uri umukenyezi. Mugabo uwo munsi turabigaha iwacu urazi ko tugenda kudefira, kandi hari igihe none wagiye kudefira ushinga n'agasigara bimaze turadefira gute aho bagirira aho baserebrera iyo journée n'ivyo ushobora kuba atazi amakuru umenga bizobera ibubanza nimba abakozi baciye muzoge n'ububanza niyo bizobera batagiye kudefira cyangwa naho baba bagiye kudefira iryo defira era hariyo reception hakabaho na reception. Reka jewe umunsi mushingane na cyangwa ati genda no akabikora mu gufashe mugabo pana bugatsinde wamugambye ati urabikora biragusha kuko bare wanje yagiye muri ibyo cyangwa n'abagabo bamwe sinavyaseje kubera yuko icambere cyoco jewe mbona intumbero nkuko Olivier yabivuze ati abaharaniye kajya gateka n'urya munsi no kuri byari byiza, mugabo reka tuvyemere intumbero y'uwo munsi mukuru uno munsi eske iracari yayi no ari nitume mu kiryo niko ndavuga rero umugabo batabuze bitengero wite bigenda none byari cyo ndagura none simbaye twandikira inbox baza kwauri reka uri kurakurikira action vibe uze gushira muri commentaire tubwire ibyo ushinga ntawe wawe ese izo droit turiko turaharanira ni za Louis Marse gusa cyangwa zategezwa kuba les droits quotidiens nibiho bavuga ala dusomera nukwirimba nurimba hanyuma urumva reka nkubaze none iyo manif je leta manifestation uko Olivier bivuze neza nukuri hari igihe mura n'umupfasoni ukumvugura maramayi kumva wonyika bashakira agapantaro ubu nyene ntibazobereka ko atamyoka bijya bacume ngo niwo munsi wo kwerekana ingeso mbi ariko siko byategerezwa kumera sivyo. Hanyuma jewe modike kuba umukenyezi no guharanira agatsika kanje nivyari bikwiye kwimana donc igihe uramaze kubona umuntu afunzwe iyo shaba muri kwiye kubera bari amazi nese atabona nyene urabona kazoa gakumbo none est-ce que dukwiye kuryoherwa Louis Marse gusa ku buryo ducika urumva tumeze nk'aba prison urumva niho hari ikibazo rero kaca sanga none burya sasa medio rusasangiye yego je ariko ndarangiza ikibazo yarabajije simaka guca wongerako impanuro yego novuga nti igitenge no kugura Louis Marse ukigura mu gihe bikenewe nimba ari yo kado diko sukuvuga ko ari igihano ko Louis Marse ucubwiza kugura igitenge waho rukigura kigure umubano nibaza ko warubayeho ibyo bimenywa n'umuryango umwe ibisigaye uko kurenga biramaze kugaragara impanuro byo ntanga burya dusa n'abamaze kubivugereka. Ubwa mbere menya ko hariho iby'umupfasoni ashoboye n'iby'umugabo ashoboye aco bituma bizuzana mu by'agateka nkuko Josiane yari yabivuze gutwara yatwara abagabo gusa hari abagore bashoboye gutwara nkuko hari abagabo badashoboye gutwara ibyo tubyemere gira imana Josiane umenga twize bibi ariko ndako ari antene itumbere ngaha uyu twabwira Josiane aturira nazi ko mwami mwe twaba tumugura hari gihe yo bishobora mugasi muza hato bishobora kandi si bose mugaje uvuze aturira muri uno mwanya ashobora kuduha no twumve yuko hari ibyo
dushoboye n'ibyo tudashoboye haba ku bagabo haba no ku bakenyezi. Hanyuma impanuro rero itariki 8 ntuce w'umunsi nk'uko Emile yari arabivuga wo kwerekana ingeso wahora unywa mu gutahora unywa jana utahora uja ku kiyaga kunywa utahora utaha irekere ko muvyo wari urimo reka simbananye. None Madame Josiane n'impanuro abakenyezi uwo babwira ko uwo munsi uzara w'imbaza. Urakoze cyane. Jewe nk'impanuro no hagarara cyane kubera akenshi ndagirirwa ko ryo kuja kuri stade. Turagenda tukadefira bakatubwira amajambo y'inkoramutima. Ikintu cya mbere nagira nshimire ababitegura kuko si byakera gose ariko ubu baraha agashimye umukenyezi abakenyezi batandukanye bagize icyo berekana gihambaye mu gihugu. Rero batubwiye ngo n'umunsi wo kwirimba ndakeneye ko twese tuza kugira evaluation mbega uyu mwaka nk'umukenyezi nakoze gushika shoboye ahubwo ngira ndanabahamagarire murazi je ko nkunda utuntu two kwiziganiriza no kugwiza itungo guhera uno munsi ucubika akantu kuburyo w'imaso ugati kuri konti rero no munsi fisiki uca ugenda kuryoherwa muyo wabitse mukenyezi uje kuryoherwa mutwe wibikiye wewe nyine ntutumare utumara kuko bivana n'icubikire urashaka kubika gutandukanye ngati aya nayika mugabo cyangwa ucutangura ka business ngati uyu mwaka ngira ntangura akakana kazoshikana ro wimaze umwaka uza doce nicara ndaberera ndaba rero mbega nakize rero ndabahanuye yuko wimars wakwevari ukaraba icyo uwo mwaka wakumari ukaca wihaniye objective mbega uyu mwaka uzanye urakoze cyane nawe Madame Jeanne abakenyezi bon sinja kure cyane ya Josiane guharanira agateka k'umukenyezi si ukuvuga ngo ni ugutera induru canke kwiyamamaza ngo babone ngo abakenyezi ngo ni benshi ngo bahumuke buyaya ahubwo guharanira agateka k'umukenyezi ni ukuvuga ati nanje ndafise ico shoboye muri jewe ntibanyime rero aho ndagikorera ntibanyime iyo poste ngo nuko ndi umukenyezi nja muri competition je murandaba no mwibarabara umukenyezi umuntu aragira ikosa batarinze kuraba n'umuntu ari mu modoka wariyo ashobora ari gutangara wagisanga ari umugore kandi arawusanga ari n'umugabo rero ntibagume badufata gutyo ntibagume bafata ko hariho abagore bakora ibintu vyiza. Ndibuka sinibuka umengo ni muri 2023 hariho umupfasoni yakorotse ava hariya hejuru mu ndege umusaba w'indege ajya mu minsi heza wari kwibaza ko ari umugore yokoroka agashika hasi kandi yaguye ahagaze neza cyane aramubwira kumandi Ornera no mbatawuziriye yashiriye kutite donc bisigura ko hariho ivyo dushoboye ndibuka mu minsi yahera naragiriwe amahirwe yo kuja gukora muri sinzi mu kuvuga muri projet ngena kivuga mu Kirundi iyo ruguru bakadutuma bati mugende mutubarize ngena aba kubuzi n'ahantu hari projet bariko barakoreramo ati mutubarize donc guhemba abagabo n'abagore ko bahembwa cyo kimwe cyandagenda ndabaza mbega ngaho iyo bamwanose ibikorwa iyo mwagiriwe amahirwe mukaronka akazi hano babagabo bahemba gute atabagabo duhemba 1000 ngaba abagore n'ibihumbi 4 uwakoze cyane ahembwa 5 ubu nyene none ko mwabarenganira umufasi nawe utarinze barabariya nyene babandi ngirani class uteye nyene ati mufasi nawe utirengagije igikorwa cyakozwe n'umuntu w'umugabo n'umugore aho yakoze kuri ntibiba bingana ndabaza abafasori none mwe muvyakira gute kubona mudahembwa cyo kimwe ati hariho umugore ashobora kuvyuka agakora ahantu n'umugabo ategeye umugabo kubera yitwa umugore aza guhembwa yamahera. Rero numva ko guharanira ku gateka k'umukenyezi twobijana muri iyo ntumbero umuntu bamurabira ico yakoze ntibamurabira icari kibaraba icari natwe mugabo hariho n'ikindi naho nagumye ndakivuga musubiza inyuma agacuru imisi kuri ya mihimbaza habaye Noel turahimbaza Noel habaye umunsi mukuru no muhira habaye twebwe tuvuka ruguru habaye umunsi mukuru twaragira amahirwe yo kurya umuceri yaba ririmo ku munsi mukuru wonyene rero umunsi mukuru w'umukenyezi wabaye ukabura umukenyezi
ucurabira muri vya bintu Josiane yavuga mugabo ubitonde kuvuga uti naragize akaca wagize ugitunganye muri uwo mwaka wundi uzogenda ngo mugabo n'uwo munsi mukuru tuwugire na twebwe si akayeri gusa mugabo wumve ko waryohewe wumve ko na wa wundi wa mukenyezi tunze mu nzu muhagateka wa mukenyezi mawe ariyo ruguru mugira uti konjewe ngina mpora ndabigenza nibutse uw'Imana yaciye ko nkaba umukenyezi kuri uwo munsi ndamuhakaganura uka ntiwarakoze uno munsi ndi umukenyezi kubera wewe ndashaka ikingo ndabu ibyo byose tukabishiramo yego nuko rero numva impanuro nogenda ntanze nuko muri ubwo bukenyezi ahubwo twaba abakenyezi b'ukuri tugakora icyo umukenyezi kuko nk'uko sinibuka wabivuze ko ari Emeline Josiane hariho ibintu ivy'umukenyezi ategerezwa gukora ntuje rero gusiganya umugabo ntuje guharana nawe ngo ko ngizi nawe utegerezwa kugira iki wewe inshingano z'umugore uzitunganye uko zitegerezwa hama nimba ari bisaba ubwenge twize mu ishure waravyize neza aho ugeze aho ubikora ubikore neza ku buryo bataza guharura ngo vyariko bigura umugore n'ubundi numva rero izo mpanuro nogira yuko abakenyezi twokwishira hejuru apana kuvuga ngo nuko bayero w'imase y'abakenyezi twokwishira hejuru ahubwo tuvaloriza ivyo twakoze vyerekana ko hama tukanahesha iteka ivyo twakoze vyerekana ko umukenyezi ariko aratera intambwe urakoze cyane mama nyishu abakenyezi ubahanuye uretse bijanye n'uno ngene biryoshe uwo munsi wewe mukenyezi uprove ico werekanye biraryoshe cyane kubera ko muri no misi atota ntaguciriye ngo abakenyezi tubuze abakenyezi sabubatse n'umuntu wese w'igitsina gore urumva uyu munsi twaragira iwake turaje mu ishuri kandi ashobora gusanga nka 10 ba mbere mu ishuri ugasanga n'abakobwa ugasanga nta muhungu araja bivuga ngo abakenyezi turafise ubwenge Imana yaraduhaye ubwenge hejuru y'ubwenge rero Imana yaradukize abantu nkunda kuvuga nti malheureusement ntitwiyize nukuri Imana yaraduhaye gukora ibintu byinshi cyane uyu munsi rero waba w'imase nkuko Madame Jeanne yabivuze uramaze kubona ko hari igihe aba ari anniversaire yawe ubwo ukumva hari umuntu ushaka gushima ukumva ati hari umuntu vraiment numva uno munsi n'uwanje mugabo uyu muntu hari icyo yakoze mu kubaho kwanje ukumva uwo mushimira rero Jeanne yabivuze neza ntimurindire yuko babashinga ntaye banyu rero baca kugura ibitenge ni mubigure namwe murakora kubera yuko uwo mushinga nashobora gusanga nko munsi yabuze ega nibama baronka misi yose cyangwa gashanga muri icyo gihe ni mushomeye nawe tumu uwo munsi ucusire ahubwo uwo munsi kugira ngo muprove ko watawe kandi kuri umukenyeza bishobora ugura igikombe cyawe ugatana n'ishati yiwe ati voilà hanyuma urumva uba ubyerekanye hanyuma nk'uko twabivuze burya hari imirimo iryoshe no kuri ikozwe n'umufaso hanyuma iyo mirimo niba wari usanzwe uyikora uno munsi niba wari uvyuka 6h vyuka 5h wiha umwanya ya mirimo ugende uyikoze erega nawe arabizi ko rero w'imarcela hanyuma ugende mugabo ugende biri ku rutonde na wa wundi wo mu nzu wamwibutse ko Josiane yabivuze wamunejereje musigira agafana nawe nibyo wasigaje asigara bitunganya neza uko urabona terega mabuja nawe yampaye agateka rero ntituri contre gucelebra uwo munsi ariko tugarde ethique yacu ekonomi nibaza ko bice biryoha gose urakoze cyane bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu twese Vibes TV kwemera kubyara ubuzima hano niko kino kiganiro kigarukiye turiko turaganira kubyerekeye umunsi mukuru w'agateka umukenyezi kwa tuvuga umunsi mukuru w'abakenyezi mwana ukongera ko ari umunsi mukuru wo guharanira agateka k'abakenyezi nkaba nkengurukiye cyane bano bafasoni no mushinga ntaye bari baduteye iteka ryo kuza kuremesha kino kiganiro mu guheraheza babidondore kandi ningoga na ningoga Josiane Mariyo s'abonne j'aime commentaire Imana Jean d'Arc duharanira agateka kacu ntidusubire kwisuzugura abagore n'abakenyezi ko turashoboye kuri je ntwari tuzosubira mama nyisho duharanire agateka kacu by'ukuri twisubiremo twirabe ku
kuko imbere yuko ako gateka bakadutera banza tugeze murakoze cyane batumire beza naje nakunda remesha kino kiganiro ni Akimana Anike kubwa Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe kugira ngo buhamwe bawe